Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba, aho mu Burundi hari ikibazo gikomeye cane kandi bikabonekana neza ko leta ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Wabamenyesha amakuru ku munsi w'ejo twatabariza ibye bigeze habi cane, aho amakuru adushikira adahumuriza, aho yaraye akubiswe amahiri atari makeya kugeza naho amererwa nabi cane. Amakuru adushikira akaba avuga ko umwanya n'umwanya ashobora gucikana, ariko icyo azira nta kindi, arazira amakuru amaze iminsi akora ndetse n'amatohoza ahambaye cane yakoze ku bijanye n'imipanga yazanywe mu gihugu na CNDD-FDD. Iyo mipanga ikaba iriko irahabwa imbonerakure mu gihugu cose, aho abatwara imbonerakure ndetse n'abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bo ku rwego rwo hejuru babwira imbonerakure ko iyo mipanga ari iyo kurwanya abansi, kandi abo bansi nta bandi ni abarundi bari mu gihugu c'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi, aho CNDD-FDD ifise intumbero yo gutema ndetse no gukuraho burundu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, nk'uko na Ekiriziya Katolika iherutse gusemerera ikavuga ko mu Burundi hagiye kwiganza intwaro y'umugambwe umwe, kandi iyo ntwaro ikaba yaragejeje igihugu mu manga ikomeye cane. Benshi mu Barundi bakavuga ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Abarundi bari bakwiye gufatana mu nda bakikuraho iyi ntwaro ya CNDD-FDD, kuko biboneka neza ko ari intwaro iruhije abarundi kandi ari intwaro igiye gutura igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cane. Turaza kubigaruka ko mu idonindo ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ateye ubwoba ari kuvugwa kumenyesha amakuru uri gukorerwa akarenganyo gakomeye cane, kandi bikaboneka neza ko ariko arazira umwuga wiwe wo gutangaza amakuru ndetse no kuyatohoza, nk'uko muzi ko mu Burundi rwose ibintu bitoroshe kumenyesha amakuru bitandukanye, yaba ibikorera mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu, kuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarashizeho abantu bagenda bagirira nabi abamenyesha amakuru aho bari hose, yaba bari mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu c'u Burundi. Abateguriye n'andi makuru ahambaye cane arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe mu gihugu c'u Burundi, aho hari umurwi uriko uripanga kugira ngo ukureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ukoresheje imbaraga. Uwo murwi ukaba urimwo abajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, abapolisi ndetse n'abasoda n'abacungera inzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse uwo mutwe ukaba urimwo abanyepolitike batandukanye, yaba bari mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu c'u Burundi, bavuga ko bashaka guhabuza demokarasi, kandi bakavuga ko bashaka gukuraho intwaro ya CNDD-FDD, kuko biboneka neza ko ari intwaro yishe igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ico busabwa nta kindi, niba utarakanda kuri sabone canke subscribe, kandaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Burya ntimupfine turagowe kandi twese atawuvuyemwo aha mu Burundi. Inyuma yo guhamba kwa Sosomo, Onateri, Kojeko, Anateri, Virundi, Kotebu, Onafa ndetse n'izindi ziri inyuma nka Brarudi, kuko ata murundi akinwa ico umutima ushaka, Regideso kuko ata muyaga nkuba n'amazi bikiboneka. Ibi byose biraboneka neza ko ibara rigiye kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi biraboneka neza ko ataco abarundi basigaye bizeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD, kubera ukuntu CNDD-FDD imaze guhombya igihugu c'u Burundi. Inyuma yo kubomoka kw'amabaraje yibwe amahera Kaburantwa, Mbanda
Jiji, Murembwe, ibyo byose nyine ni ibibazo bitandukanye. Inyuma yo gutanga amasoko mu manyanga yo gusanura ikivuko n'amabarabara ahaca bitakozwe, inyuma y'ibomoka ry'amabarabara nka yose yo mu gisagara nayo hagati mu gihugu, ibi bintu birateye ubwoba kandi birababaje. Biraboneka neza ko leta CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Inyuma y'aho ishirahamwe Sojeya Satomo rihagarikiye ibikorwa kw'ibarabara rya Rumonge, icanyuma cari gisigaye n'utuzi duke natwo twarabonekaga mu gisagara duhejeje kubura burundu. Ibyo byavuye ku gutwarwa kwa sitasiyo de pompage irungika amazi ava muri Tanganyika ahereza 96.5% y'amazi ya Bujumbura. Ikikurikira nuko amacinya korera bigira bitwiraremwo. Amashuri, amasoko n'ahandi hahurira abantu hazugarwa, byo ntawe ukibivuga. Haraheze imyaka 3 ata gitoro kiboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Harakorwa iki? Rwose biboneka neza nuko intwaro ya CNDD-FDD imaze kwica igihugu c'u Burundi, ko yari ikwiye gusezererwa. Ibi ni ibivugwa n'abarundi batandukanye baravye ibibazo biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakavuga ko ikintu cyonyine gisigaye gukora ari uko umuntu yakwikuraho CNDD-FDD, kuko biboneka neza ko ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka neza ko CNDD-FDD yamaze kwica u Burundi ku rugero rukomeye cane, aho bamwe mu barundi bavuga ko byanze bikunze bari bakwiye gusezerera iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Agatorwasa ati urenze ubura connection uri aha i Bujumbura, ahandi hoho byoba byifashe gute? Icyo kibazo yakibajije igihe abashingamateka bariko barerekana amakenga bafise ku muvuduko udashemeye w'umuhora ngurukanabumenyi hano mu Burundi. Umushingamateka Gatorwasa ashikiriza ati BBC yitwa ngo yaje guhindura ibintu bigenda neza, burya urinze ubura connection uri aha i Bujumbura, ahandi hoho byoba byifashe gute? Mworaba amafaranga aja muri ico kigo ko akora ibyo abwirizwa gukora, kuko biraboneka neza ko abarundi bagowe. Ayo makenga yashikirijwe imbere yo kwemeza integuro y'itegeko rigenga amasezerano y'ingabire Burundi bwahawe yatanzwe n'Ibanki y'Isi yose ibicishije mu mugambi wayo ujejwe iterambere, aho nyine biriko biraboneka neza ko Uburundi buriko barafashwa ariko inkunga buhawe ntizikoreshwa. Azofasha mu gisata c'ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako biciye mu mugambi wiswe Pafeni, hari ku itariki 12 Ndamukiza 2024. Umushingamateka Rwasa yarongeye ati mwaradugije amakori ku mihora, ariko ni mu buri ayo mafaranga tuyatange, mugabo natwe tube tubona yuko ico tuba dukeneye tukironka. Umuntu atangure umutekano w'ibihumbi ngo ahere ataco ayakoresheje. Ibi bintu birateye ubwoba kandi birababaje. Umushingamateka Remy Bigira umusase we amakenga yiwe ahagaze ku kungene kuva uwo mugambi umaze umwaka wose utanguye, ariko hamaze gushirwaho abakozi gusa. Agira ati ntituzokwisanga na ya myaka 6 izomara uzohera atabikorwa biboneka birakorwa. Nayo ikijanye n'umuhora wa fibre naho hari ikibazo gikomeye cane, kandi biraboneka neza ko leta ya CNDD-FDD isigaye ikora amanyanga akomeye cane, bigatuma igihugu gihomba ku rugero rukomeye cane, aho abarundi ubu tuvugana babayeho mu buzima bubi cane kubera intwaro mbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agatotezo, intwaro ya CNDD-FDD imaze igihe kinini ipfukamye mu nda abarundi. Abarundi batari bake basaba ko basezerera, kuko biboneka neza ko igihugu c'u Burundi cyamaze kugwa mu manga ikomeye cane, kandi bikaba biboneka neza ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Abarundi badafatanye mu nda ngo babihagarike, byanze bikunze ibara rishobora kugwa mu minsi iri imbere. Twari twababwiye ku makuru ajanye n'umumenyeshamakuru wakorewe ihohoterwa rikomeye cane, aho ariko arakubitwa amahiri mu iperereza kubera azira ko yakoze amatohoza ku mipanga iri kuzanwa mu gihugu na CNDD-FDD kugira ngo iyo mipanga izakore ibara. Iyo akaba ari imipanga iri guhabwa imbonerakure bababwira ko ariyo kurwanya
abansi b'igihugu. Ibi bikaza bishimangira ubwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bujumbura, umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yararungitswe mu gasho k'igendereza. Sandra Muhoza yarungitswe kuri uyu wa mbere ku cicaro gikuru c'igendereza i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi kubw'amasoko yacu. Uwo mumenyeshamakuru anagwaye ingwara zidakira, yaraborejwe igufa mu mpera z'indwi irangiye i Ngozi, buraruko bw'u Burundi. Gushika mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere, umuryango wa Sandra ntiwari bwaronke ukuntu babonana. Turafise ubwoba kandi turatinya kubw'umutekano wiwe. Twaramenye ko yaborejwe igufa kuva agihagarikwa. Ikirenze ko aragwaye ingwara idakira, dufise ubwoba ko ashobora kuremba, niko abo mu muryango wiwe babwiye SOS Media Burundi. Ubw'amasoko yo kwizera i Ngozi, Sandra Muhoza yarungitswe mu kuwa mbere ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, hari icicaro gikuru c'igendereza. Yategerezwa kwerekanwa imbere y'abamenyeshamakuru kugira ngo abeshuze amakuru ajanye n'itangwa ry'imipanga yakwiragije kubw'indongozi z'u Burundi, niko amasoko yacu avuga. Nta kintu na kimwe kiramenyeshwa ku bijanye n'irungikwa rya mugenzi wacu Sandra Muhoza i Bujumbura. Ariko kuri uyu w'Imana, urongoye igipolisi Ngozi Ndoreraho yari yemereye abagenzi bacu bo kuri radiyo Isanganiro ko igipolisi nico gipfunze Sandra Muhoza. Amasoko menshi mu gipolisi yaremeje irungikwa ryiwe mw'igendereza, ariko nta byinshi bashima kubivugako. Ku bwa kimwe mu bimenyeshamakuru byo mu Burundi, Sandra Muhoza yoba yanditse mu murwi wa WhatsApp ko itangwa ry'imipanga riraba n'urwaha iwacu. Yariko avuga ku bijanye n'ibipanga bishobora kuba biriko biratangwa ku mbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD mu yindi ntara atari Ngozi, aho nawe nyene yemeje ko bariko barayitanga no mu ntara ya Ngozi. Ibyamukwegeye akaba n'amakuru avuga ko hari amatohoza ahambaye cane yari ariko arakora arabana n'ibyo ngibyo, akaba ari byo yazize, ndetse bakaba bariko baramuboreza igufa ku buryo ashobora no gucikana. Pacifique Rinahazwe, umurundi nawe usanzwe utabariza abarundi bari mu kaga, nawe ariko arasemerera avuga ko byanze bikunze ubuzima bwa Sandra Muhoza butaba bwifashe neza. Nawe yagize ati, umuryango w'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza arabandanya kurondera uwabo. Uyu munsi ubaye uwugira kane umuryango wa Sandra Muhoza utaramubona. Nk'uko twabibahaye mu nkuru y'ejo haheze, Sandra Muhoza yitavye kuwa gatandatu igenekerezo rya 13 Ndamukiza 2024 umudandaza w'Ingozi Marike Manirakiza batazira Posheni yavuga ko afise inkuru y'amavoka yagira amuhe. Sandra arakebwe aranahanuza, ariko aremera aramwitaba. Hari hafi isaha 7 z'umurango kuva yitavye iryo sango, Sandra Muhoza ntiyasubiriye kuboneka. Umugoroba isaha 1 y'ijoro irenga, telefoni ya Sandra yandikiye umugabo wiwe imumenyesha ko adataha, imusaba kugaburira abana. Ariko umugabo abajije iyo Sandra ari, nta nyishu yagarutse, ahubwo byagumye gutya. Uwo mugoroba niryo joro Sandra yatabarijwe cane. Mu busho bw'Ingozi ntiyariyo. Posheni yavuze ku wavanye isaha 7:31. Umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi nawe yishuye bukeye mu gatondo ko ico kibazo ataco yari bwumve. Mu nyuma harabonetse ubutumwa bwavuye muri telefone ya Sandra buja ku mushingantahe wiwe buvuga ko Sandra afungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Ku mugoroba wa hirya y'ejo, radiyo Isanganiro yaratangaje ko umumenyeshamakuru Sandra Muhoza ari mu minwe y'ubutungane, ariko ntiyavuze aho apfungiwe. Ejo hari abagerageje kurondera Sandra ku biro bikuru by'iperereza, ntibashoboye kumutora no kumubona. Ubwoba mu muryango ni bwinshi. Abaryango ba Sandra Muhoza baratewe umutima uhagaze n'uko kuntu haguma amakuru avuga ko apfungiwe mu iperereza, ariko ntihagire uwo mubereka. Ubu hari ubwoba bw'ibintu bibiri bihambaye kandi biteye ubwoba. Abe batinya ko Sandra Muhoza yoba yaragiriwe nabi cane mu iperereza, bakaba batinya kumwerekana amerewe nabi cane. Ahandi naho abiwe batinya ko Sandra Muhoza yoba ariko arategekwa n'iperereza ibikorwa by'iremetanya, maze akazohava yerekanwa avuga ibintu by'agacamutwe. Kugeza ubu hari urukurukuru ko Sandra Muhoza yoba ariko yagirizwa ko yagize
uruhara mu makuru yavuzwe ku mipanga yoba iherutse kwinjizwa mu Burundi. Kugeza ubu nta muco dufise ku byo uyu mumenyeshamakuru yoba ariko aragirizwa. Inyuma ya Floriano Irangabiye, Sandra Muhoza abaye umumenyeshamakuru wa kabiri w'umukenyezi apfunzwe mu Burundi. Mu byo CNDH ijejwe harimwo kugendera amabohero kuraba uko abanyororo bafashwe. Turasabye Sister Nimuraba arongoye CNDH ko yokwishikira kuraba aho Sandra Muhoza apfungiwe kugira ngo amutabare kandi amutabarize, ariko ikiboneka cyo nuko ibi bintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Iyi mipanga iteje ikibazo gikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi yazanywe gukora iki? Ni ukubera iki abategetsi ba CNDD-FDD bamenye ko byamenyekanye ubwoba bukabataha? Ni ukubera iki iriko irahabwa imbonerakure bakababwira ko bazababwira icyo izamara, ariko bakabemerera ko ikintu gihambaye izakora ari ukurwanya abansi b'igihugu? Iyi mipanga irashobora gukora ibara kuko biraboneka neza ko uriko urayikoraho inkuru wese ari gufatwa akagirirwa nabi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bariko bababwiye ko hari umurwi w'abarundi ushaka gutabara igihugu, yaba abari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, aho amakuru adushikira avuga ko uwo murwi ugizwe n'abajejwe umutekano harimwo abapolisi, abasoda, abacungera inzego ndetse n'abanyepolitike batandukanye batabona ibintu kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wiwe. Babona ko byanze bikunze Burundi butegerezwa guhindura ababutwara kugira ngo igihugu c'u Burundi cyongere kikube igihugu, kuko biboneka neza ko ubu ngubu abarundi bari mu kigandaro bivanye n'ubuzima bubi barimo, aho atamuyaga nkuba uboneka, gitoro ntaco, amazi ntayo. Ibintu biriko birabera mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birababaje. Tukaba tukibandanya gutohoza ayo makuru arabana n'uwo murwi ushaka kuza gukura abarundi mu kaga, aho amakuru adushikira avuga ko harimo n'abajenerali bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru, yaba bari mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abahunze igihugu. Nituza kumenya bishasha tukaba turi buze kubibashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.